Iyo bavuze gukizwa nta kindi kintu baba bariko baratumbereza ko atari guhinduka, kandi bavuze guhinduka ni ikintu koko kidasanzwe cyane, ni ikintu kitoroshe umuntu adapfa gukora gusa. Imana idufashe cyane. Si icyo wokora ku munsi umwe ukarara ugihejeje, eka mbere si n'ingingo wofata ubu nyene ukacishira mu ngiro ubwo nyene hama bikaca bikunda ubwo nyene. Ariko uza yahisemo guhinduka koko arashiramo umwete n'ishaka n'ubwira, bigatinda bigakunda. Nico gituma nkunda kuvuga ngo agakiza ni urugendo, kandi gukizwa ni kurangiza urwo rugendo. Agakiza ni urugendo ruja mu ijuru, gukizwa ni gushika mu ijuru. Kuko benshi baratanguye neza ariko barangije nabi, none barakijijwe ko bari batanguriye mu gakiza ntabwo basozereye mu byaha, kandi benshi baratanguriye mu byaha ariko barangiriza mu gakiza. None rero umwe wese arushijeho kwiyubara no kwirinda. Nimba koko hari gukizwa, bene data habeho no guhinduka. Ariko nimba witwa umukizwa guhinduka byarakunaniye, aho harakabaza n'uhindura izina. Oya, benshi kuko bahindura amazina. Yari ari umusambanyi ubu n'umuririmbyi, urumva yarakijijwe. Ariko naho ari umuririmbyi aririmba kandi asambana. Yari ari umwicanyi ubu umuvuga butumwa, urumva yarakijijwe. Mugabo naho avuga ubutumwa aracyasesa amaraso, yarakijijwe burya. Yahinduye izina ntiyahindutse. Guhinduka ni guheba bya bindi bibi bya kera wagenderamwo ugakora byiza utahora ukora. Paulo abivuga neza ngo ibyambera inyungu kera nkiri mu byaha, maze gukizwa byambereye ubuhombe. Ibyambera ubuhombe kera nkiri mu byaha, maze gukizwa byambereye inyungu. Iki nicyo bisobanura gukizwa, ni guhinduka. Uhinduka wowe ubwawe, izina rikabona guhinduka mu nyuma. Kandi naho nyene izina ritohinduka ariko wewe warahindutse ntacyo bitwaye. Kuko hariho benshi babandanya bavugwa nabi kuko abantu bimvira yuko bakigendera muri zangeso, ariko bo bazi neza hari icyo bavuganye na Kristo. Ntacyo bitwaye nimba abantu bo kubandanya bakwita amazina mabi, mugabo Imana ikwemera. Ariko uragowe wewe, abantu bashemagiza kuri umuririmbyi mwiza, abantu bashemagiza kuri umuvuga butumwa mwiza. Uragowe wewe, abantu bashingira intahe kuri umukozi w'Imana w'ukuri, mu gihe Imana yo itakuzi. Imana tubabarire cyane. None rero mwene data uri kuranyumviza, ijambo ry'Imana nje gusangira nawe kuri uno munsi rifise teme ivuga ngo abana b'Imana ni abihanye ibyaha byabo byose bakabireka. Umwana w'Imana bwite si uwihanye icyaha kimwe. Umwana w'Imana bwite si uwihanye ibyaha bindi agasigaza kimwe. Oya, ni uwihanye ibyaha byose kandi akabireka, hama agashishikara ibyo kugororoka. Ikibazo kica kiza, mbega koko ko witwa umukristo, ko witwa uwakijijwe, mbega ibyaha byose warabyihanye, warabiranduye? Ego, urashobora kuba ugifise ibikwizingiriyeko, urashobora kuba ufise icyaha cyama cyakunaniye, ariko ndakubwira ngo niwapfa ukagipfana kizokujyana mu muriro. Yesu niyaza akakigusangana azogusiga mu isi. Suzuma urabe nimba koko ukwiye kuba umwana w'Imana, umwana w'Imana ashitse yihanye ibyaha byose akabireka. Mane dufashe cyane. Muri no minsi turi mu kigo kizomara iminsi igera kuri 12 twiga ku ntumbero y'ubutumwa bwiza n'intambara z'abana b'abantu hano mu isi. Uno munsi n'umunsi ugira gatatu. Teme twiga ko uno munsi ni ngo abana b'Imana ni abihanye ibyaha byabo byose bakabireka. Imana idufashe cyane. None rero mbahaye ikaze bakundwa b'umwami mu kiganiro cyacu ijambo ry'umunsi. Kuri mwe bwari rya mbere tubana, jewe ngitunganya nkongera nkanagishikiriza kino kiganiro kivuga butumwa, nitwa Iradi Ndiho kubgayo, ndi mwene so mugakiza. Kaze cyane, Kristo Yesu abampera umugisha. Twishimikize amajambo y'Imana dusanga mu gitabo cy'Abaheburayo, icyete cyandikiwe ishengero ry'Abaheburayo. Tongere dusome no mu gitabo cy'Abaroma, icyete Paulo yandikiye ishengero ry'Abaroma, twumva ico amajambo y'Imana atubarira. Ariko uko dusoma ijambo ry'Imana, umwe wese arushizeho kwibaza mu bugingo bwiwe, arimbura asuzuma arabe neza koko ari uwahindutse by'ukuri,
nimba witwa wakishijwe, mbega warahindutse? Nimba warahindutse, wahinduye iki? Izina canke ingeso n'ingendo? Wahinduye ibyo wakunda n'ibyo witwararika, canke wahinduye inzira imwe gusa izindi urazigumana kandi atari nziza? Umwe wese yumviriza icyo ijambo ry'Imana rimubwira, yumviriza icyo umwe Imana avugana nawe, hamatari ntambuka gikore. Uri mu byaha ave mu byaha akizwe. Wari yarakijijwe ugasubira inyuma agaruke mu gakiza. Uri mu gakiza agifise imyizingira ko ashishikare kumva no gutahura icyo umwe Imana mugombako, kugira ngo agororoke neza kandi agororoke bishitse, yizere Imana muri byose no hose, kugira ngo ashitse ishaka n'ubugombe bw'Imana. Niyarangiza azarangize nk'uko abagororotsi barangiza. Yesu niyagaruka kiri muzima azamusanga no kugoroka n'ukwera atagira gasembwa. Imana idufashe cyane. Icyete cyandika ibishingiro ry'Abaheburayo igice cya 12. Turasoma umurongo umwe wonyene wa mbere. Indanzi y'amajambiro avuga ngo dutumbere Yesu wenyene. Nuko natwe ko dukikijwe n'igipfungu cy'ibyabona kingana gityo, twiyambure ibituremera byose n'icyaha gikunda kutwizingira ko vuba, dusiganirwe ibyo twashizwe imbere twihanganye. Ndasubiramwo, nuko ko dukikijwe n'igipfungu cy'ibyabona kingana gityo, twiyambure ibituremera byose, twiyambure ibituremera byose n'icyaha gikunda kutwizingira ko vuba, hama dutumbere ibyo twashizwe imbere twihanganye. Imana idufashe cyane. Abaroma igice cya 6 turasoma umurongo wa mbere kugeza ku murongo wa 2, cyo dusimbira kuri 12 na 14. Havuga gute naho? Abapfuye ku byaha ntidukwiye kubigumamwo rimwe. Nuko tuvuge iki? Mbega twame dukora ibyaha kugira ngo ubuntu bw'Imana bugwire? Biragahera. Twebwe twapfuye ku cyaha, twoba tukikibamwo dute? Hano harakabaza. 12 kugeza kuri 14 haravuga ngo, none rero icyaha ntikikabe ku ngoma mu mibiri yanyu izopfa, ngo mwumvire ibyo yifuza, kandi nimugahe icyaha imibiri yanyu ngo ikoreshwe n'ukugabitanya, ariko mwishikanire Imana nk'abazuke bavuye mu bapfuye, n'imibiri yanyu muyihe Imana kugira ngo ikoreshwe no kugororoka. Icyaha ntikizobaganza, kuko mutaganzwa n'ibyagezwe, ariko muganzwa n'ubuntu. Imana idufashe cyane. Dusenga Imana. Mana ugira neza, uhoraho usega ab'amahanga, izina ryawe niryubahwe, ibyo ugomba nibe mwisi nk'uko biba mu ijuru, ubwami bwawe buze. Ndagushimira kuri umugira neza kandi kuri umutabazi. Buri munsi data urazinduka ukanagorobeza, mbere ukanarara uvugana n'ubwoko bwawe, kibirenge kizimuciye mu basavyi bawe Mana watoranije mu nzira zitandukanye. Ndagushimira ko nanje wangiriye ubwo buntu bwo kwibukanya na bene data iki jambo ryawe ritubwira, kugira ngo mwame Mana waguye abyuke, uwazimye azimuruke, n'uwayobya yoboke. Uri mu ntege ijambo rya Imana rimusubizemo inkomezi. Abanyazwe n'umugwanizi bakomozwe bagaruke mu ruhongore. Ababohewe mu byaha babohogwe mwami Imana, bacike intama zawe, baciye bugufi bakemera Kristo Yesu bakamwizera, bakatura ibyaha byabo bakihana bakabireka. None ni ijambo ryawe ry'uno munsi uwumviriza wese Mana nirimugaburire, rimwongere intege n'inkomezi, kandi rirangure mu bugingo bw'uwumva wese icyo rikwiriye mwami Imana, icyo akwiriye kuronka n'icyo akwiriye mwami Imana gukorerwa. Ishaka ryawe n'ubugombe bwawe biranguke, ariko imigo n'imigambi ya Satani biburizwemwo. Iri jambo ryawe ndarisenge ngo rigire ubushobozi n'ububasha, ni mu izina rya Yesu Kristo mbisabye nizera, amen. Chochi ya Kristo, navuze byinshi mu ntangamarara ya kino kibuga cy'uno munsi. Amajambo y'Imana nayo dusomye arisobanuye neza. Mu Baheburayo havuze ngo twiyambure ibituremera byose, apana kimwe canke bibiri, apana bitanu canke bitandatu, ibituremera byose. Mu yindi mvugo, nimba ari ibituremera twebwe abaja mu ijuru n'umwitwariko bya buno bugingo, n'ibyaha, ukwifuza, ishari, inzigo, kwihora, akazikira, igono, akaryanga muhogo. Umuntu ugasanga yaruzuye inzigo kandi ari umuririmbyi. Umuntu ugasanga yuzuye kwifuza, yaraboshwe n'ukwangaza umutima mu buryo butandukanye kandi ari umukozi w'Imana. Ugasanga afise ibyo yimbiye kumburengera ngo haruguru, ibindi yarabiretse mugabo hari ibyo yibiki arisigariza. Mwene data ndagomba kubwire ngo wame wibuka rya jambo Paulo yavuga ngo umwambiro mukeya wambira irobe ryose. Umwambiro mukeya wambira irobe ryose. Kandi
kandi ikintu gihumanye naho cyo bari kimwe gishyizwe mu byera, ibyo byera byose bihinduka ibihumanye, ariko ikintu cyera gishyizwe mu bihumanya, ibyo bihumanya ntabwo bica bihinduka ibyera. Iri ni ijambo Imana yavuze muri Yesaya riteye ubwoba. Twibare cyane, ikintu gihumanye kimwe kigiye mu byera 100, ibyo byera 100 byose birahumana, ariko icyera kimwe kigiye mu bihumanya 100, ibyo bihumanya 100 ntibice bihinduka ibyera, kuko icyeza ibihumanye n'amaraso ya Yesu Kristo. Icyeza ibihumanye n'amaraso ya Yesu Kristo. Mugabo igihumanye ibyera byose, bene data, ni icyaha. Suzuma rero urabe mwene data mu ngeso zawe. Imana irakuzi, ibyo ukora uri wenyine atawukubona, Imana irakubona, ibyo uvuga uri wenyine atawundi akumva, Imana irakumva. Suzuma urabe, mbega ingeso zawe zirahimbara Imana? Kwitwa umukristo sibyo bizotuma ujya mu ijuru. Kuba uririmba, kuba uvuga ubutumwa, kuba uri umusenzi, kuba uvugishwa bikaba, kuba werekwa bikaba, kuba ubona inzozi bukeye bikaca bishika, sibyo bizogushikana mu ijuru. Kuba usengera abagwaye bagakira, sibyo bizogushikana mu ijuru. Mu ijuru hazobayo abana b'Imana, kandi ab'Imana n'abarongorwa na Mpwemu Yera, kandi abarongorwa na Mpwemu Yera n'abahambye imibiri yabo na kameremere kayo, barabihamba barabizika, bemera kuyoborwa no kurongorwa na Mpwemu Yera. Niyo mpamvu uwandikisha ngo ry'Abaheburayo yababwiye ngo biyambure ibibaremera byose na cyaha gikunda kubizingirako. Icyo cyaha gikunda ko kwizingirako niba ugifise akaba ari shari, rirandurane n'imizi. Nimba ari ubusambanyi burandurane n'imizi, nimba ari ukwisambanya birandurane n'imizi, nimba ari kureba y'amafoto n'amavideo y'ibishirasoni amapornography, kandi uri umukristo uzi neza yuko ibyo bintu ari bihumanya, ari iby'abadayimoni n'impwemu mbi, mugabo ukamubihurumbira kandi warakijijwe. Saba Imana igutabare, nawe ubwawe ufata ingingo yo guhinduka. Ibyakubera inyungu ukiri umunyabyaha byobonanya bigute bikubera inyungu kandi ubu naho warakijijwe. Ibyakubera ubuhombe ukiri umunyabyaha byokubera ubuhombe gute ubu naho wakijijwe. Kuko benshi baritwa abakijijwe, mugo gasanga ntibafata n'umwanya wo gusenga Imana, kwisonzesha ntabyazi, gukora ibikorwa by'urukundo ntabyazi. Ibi akiri mu byaha byaramunanira, n'ubu yitwa ko yakijijwe biramunanira. None gukizwa kwawe nukuwe ni guhindura izina gusa, ko witwa umunyabyaha ubu ukaba witwa umukizwa. Nibyo byonyine, gukizwa ni guhinduka. Kandi guhinduka kwa mbere ni kureka za ngeso mbi zose, ibyaha wagendamwo byose ukabyiyambura. Ego ngiyo ibyaha by'umuntu bigwiriye n'ubuntu bw'Imana kuri we buragwiye. Mugabo mu Baroma 6:1-2 Paulo arabaza ishengero ry'Abaroma ngo none ko bimeze bityo dushishikare gukora ibyaha kugira ngo ubuntu bw'Imana bushishikare kugwira? Ati biragahera, twebwe twapfuye ku byaha ntidukwiye kongera kubisubiramo. Aravuga ati rero kugira ngo bidushokere, kugira ngo guhinduka neza gushoboke, umuntu wese amenye neza yuko icyaha kidakwiye kuba ku ngoma mu mubiri wiwe uzopfa, ngo yumvire ibyo umubiri wifuza. Ibyo kamere mbere ko umubiri kaguhamagarira gukora ntukabyumvire, umvira icyo Mwami Imana akubwira. Ngo kandi ngo nimugahe icyaha imibiri yanyu ngo ikoreshwe no kugabitanya, ariko mwishikanire Imana nk'abazuke bavuye mu bapfuye, n'imibiri yanyu muyihe Imana kugira ngo ikoreshwe no kugororoka. Ibyo nibyo bizatuma unesha ikitwa icyaha cyose, bigatuma koko uba uwahindutse, ugakora ibyo Imana igomba, ukishikana nk'ishikanwa, n'umubiri wawe ukawushikanira Imana ngo ukoreshwe no kugororoka, ntukoreshwe n'icyaha. Suzuma urabe ko wahindutse, suzuma urabe koko wahindutse. Nimba ugifise ibyaha bigenda bikwizingirako, nimba ugifise ibyaha utigeze unaheba kuva witwa umukizwa ukabandanya ubikora, ibyo byanyene bizogutwara mu muriro. Yesu niyabigusangana azogusiga, inzamba niyavuga uzotabwa mu muriro. Ariko Imana ikigomba nuko ukizwa kandi ugakizwa neza. Abana b'Imana sabihanye ibyaha bikeya bagasigaza ibindi. Abana b'Imana nabihanye ibyaha byose bagahinduka bagakora ibyo Imana igomba. Sabahinduye amazina, ahubwo nabahindutse ubwabo mu ngeso no mu ngendo, mu nyifato, ibyo ukunda, ibyo wamamwo,
ibyo ushira ku mutima biterezwa kuba bitandukanye n'ibyo wakunda kera n'ibyo ushira ku mutima kera ukiri mu byaha, kandi ibyo ukunda n'ibyo ushira ku mutima biterezwa kuba ari bihesha ishimwe n'icyubahiro Imana yawe. Suzuma mbega bimeze gute mu bugingo bwawe. Yesu agufashe cyane. Nuko Imana ibambere umugisha. Ikigwa cy'uno munsi kigarukiye hano. Ku munsi w'ejo tuzokomeza n'ikigwa kigira 4 gifise teme ivuga ngo umwansi wacu ni Satani wenyene, ariko afise inzira zirenga imwe zo kutugwanya. Izo nzira ni izihe? Mbega tugwanya gute? Ibi ni mu kigwa cyo ku munsi w'ejo. Kristo Yesu abambere umugisha cyane. Nuko nshuti za Kristo, iri niryo jambo ry'Imana nari mfise nsangira namwe kuri uno munsi. Mwebwe mwese mwadukurikiranye, Uhoraho Imana abahezagire cyane. Hama woba utari bwakire agakiza ukifuza kwakira agakiza, canke woba wari warakiriye agakiza ariko mu nyuma ugasubira inyuma mu byaha, mugabo inyuma yo kumva ijambo ry'Imana ukifuza kugaruka kuri Kristo Yesu, nyandikira kuri WhatsApp yanje guteranya 255 99 488 Izi nizo nimero zanje za WhatsApp, unyandikire kugira ngo mbigufashemo. Niba ugomba kwakira agakiza cyangwa ugomba gutunganya ubugingo ngo ugaruke kuri Kristo Yesu, tuzobigufashamwo. Eka nawe we ari rya mbere wumva buno butumwa bwiza ukifuza ko buzokoma bugushikira ukabusangira nacu, unyandikire kuri izo nimero. Ibisigaye ndushiza kubamagarira bene data kwihana no kureka ibyaha, muhindukire kandi mugororoke kuko iminsi ari mibi cyane. Ibisigaye murushirize kandi kudusengera. Musengere je nk'umukozi w'Imana muri kino gikorwa, munasengere kandi na kino gikorwa ngo Uhoraho Imana arushize kukizigama no kugishigikira mu nzira zose zishoboka. Kandi turabashimira namwebwe mutubwira ko ubutumwa bwiza dutanga mu kiganiro ijambo ry'umunsi buriko burabafasha bikomeye cyane gose mu by'imwemu, mu busabikanye n'abandi mufise contact zabo no mu yandi magroupe yose ya WhatsApp murimwo. Uhoraho Imana azobibahezagirira nimwabikora mu bikunzi. Tuzokomeza kumusukurikira naho gutaha. Muzigamwe cyane.